igihugu kugira ngo gitere imbere kirafise ibintu bigomba gufatirako ngombwa. Turafise ibitabo kwera ibyabaye, nous avons des livres, des documents, za documents zirena babwira, hariho la vision vers 2060, turabona iyo tuja. Nkuko umuhinga yitwa Seneke yavuze ati burya iyo utabona iyo uje, utagira iyo uje ntuzimira, kandi uzi umuntu aje ntazimira. Hama rero turafise ya vision, turafise PND, turafise stratégie nationale de lutte contre la corruption, turafise na ya document de stabilisation macroéconomique. Izo documents zine turazifise mugabo ubu wobaza abantu bari mu nzego, bari mu butegetsi bazi rokonte ibibazo ko ari bangana. Ivyo rero twebwe tuvuga tuti ko bagiye muri Kongo n'umugambo utwara n'abatware bagira bagende nibavayo batugirire communiqué déclaration, batubwire bati désormais ubu uyatwa ntituri muri ya regoredora kabere twarayitahuye, ubu uya nosome dans le monde des idées. Naro navuze ni aya ma indicateur donc parti ya mbere izona ma document izona ma indicateur nababwi, parti ya kabiri gacivugwa n'ama préalable yo kugira ngo document zishobora kuja mu ngiro, parti ya gatatu na ma recommandation d'ordre général. Lutte contre la corruption en 2005 2006 twari ku 19 kwijana 19% kwijana, tutuze twagiye kuri 20 kwijana, ubu turi kuri 17. Urumva twaramanutse. Ama entreprise publique ni ikintu mu bisanzwe gifasha mu iterambere ry'igihugu n'ama entreprise privé, kugira rero ngo ibi bitabo navuze bishobore bimwe bishika bine: la vision européenne la stratégie nationale de lutte contre la corruption, le document de stratégie pour la stabilisation macroéconomique. Izo documents ziravye vraiment ni documents zigitangaza, zifise meme n'amafeuille de route. Mugabo nibagerageze baje haje ico twokwita un débat sur des questions de société, ibiganiro amadeba aba hagati y'abantu n'abandi. Iyi document ya stratégie nationale de lutte contre la corruption yashizweho ni document ihambaye kandi iza gushira mu ngiro ibintu biri muri pilier ya mbere y'ijya vision. Leta yokora ibishoboka byose kugira ngo ijya stratégie na ya document de stabilisation, document stratégique pour la stabilisation macroéconomique zije mu ngiro, abantu bavyumve babimenya babishire mu ngiro. Ibintu bijanye na gouvernance no gutungane, intwari ibereye administrative n'ibindi bija imbere, bija mu ngiro. Twebwe rero tubona ko akwiye kuba des réformes profondes kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere.